imigambwe iboneka ko vy'ukuri tumvikana n'ubutegetsi si imigambwe usanga yoroherezwa mu buzima bwayo. Nko muri ino ndwi kuva kwa gatandatu heze gushika ku munsi wa gatatu, wumvise nko mu ntara ya Bururi bafatira rimwe abakuru b'umugambwe CNL, umugambwe ugira kabiri mu gihugu, bagafata abakuru b'umugambwe mu makomine yose y'intara ya Bururi, umuntu asigara afise ikibazo. Ugasanga hirya no hino mu gihugu baguma bafatwa abo bantu, ugasanga abanywanyi babo nuko nabo bariko barafatwa kandi umugambwe ntaco ushobora kugira. Iyindi migambwe urero n'umugambwe ukomeye uri no mu nama nshingamateka, aho ntaco umuntu avuga ku yindi migambwe isigaye, imigambwe vy'ukuri biboneka ko idahuza na CNDD-FDD itari mike ibaho, abayirongoye bari mu mahanga barahunze. Narigeze gukurikira urwandiko rukomeye rwanditswe na Gervase Rushikiri, yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Niwe yanditse agira ati mu butegetsi bakiri muri leta tibumvirije byari gake cyane nk'umuhisi Perezida Nkurunziza yashobora kuvuga ibijyanye na Ndadaye, yavuga ko atahuza mu vyiyumviro nawe, akavuga ko ahubwo Perezida Nkurunziza yasubiramo rwose gwa gasore mugabe Ndadaye byari bigoye. Kandi kanatsinda ivyo twabonye mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, Ndadaye yagiye kuvugwa cyane mu kiringo ca gatatu, ariko mu biringo bibiri vy'imbere ibijanye na Ndadaye n'ubutwari bwiwe ntitwavyumva bivugwa n'ubutegetsi nk'uko uyu munsi tuvyumva biriko biravugwa. Uyu munsi rero uko usanga babikoresha ntabwo bahagarara cyane ku vyiyumviro Ndadaye yasize imbere. Uyu munsi bariko baramuvuga bahagarara cyane ku buhutu, ku bwoko bwiwe, nico bahagararako. Kuko mu mpera mu kiringo ca gatatu Petero Nkurunziza amaze umuhisi, ndakibwira yuko umuhisi Petero Nkurunziza amaze kwitoza ubugira gatatu bikavyara ingorane vyavyaye, ubutegetsi bwiwe bwateye buja kwiyambika ivy'amoko, buhinduka ubutegetsi bwabugwanira ubwoko kanaka abarivyo batera biyambika. Ku buryo rero ikibazo ca mbere mu gihugu c'u Burundi tumaze imyaka 27 tuvuga ko twinjiye mu ntwaro ya demokrasi. Mbega hano turafise ikibazo, mbega vy'ukuri abarundi no munsi bokwemeza ko batanguye gutangura inzira ya demokrasi, hari aho bageze mu vyerekeye demokrasi? Ikibazo kindi gira kabiri, hari umuntu yabajije ati hari umuntu yahawe agateka mu gihugu c'u Burundi nk'incungu ya demokrasi nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye. Umuntu yabajije ati vy'ukuri mwoshobora kwerekana ibintu bitatu baba barafatiyeko kugira ngo Perezida Melchior Ndadaye ahabwe kano gateka ko kuba incungu ya demokrasi mu gihugu c'u Burundi? Ati mbega nyimba koko yabihawe abikwiye, vy'ukuri no musi yogaruka yoshimira abarundi kubijanye na demokrasi. Murakoze. Akabazo mumbajije hano naho karimwo tubiri. Akabazo ka mbere kagira kati mbega Uburundi nyuma y'imyaka 27 tuvuga ko twinjiye muri demokrasi, uyu munsi koko twovuga ko turi muri demokrasi? Kino kibazo niraza ko kiza koroha kubera ko namaze gutanga ivyo umuntu ashobora gufatirako mu kuvuga ko igihugu kiri muri demokrasi. Bijya natanze bitandatu, umuntu arashobora kubikoresha bikamworohereza kuzarishura araba ati mbega turi muri demokrasi canke ntituyirimwo. Ndaza gutanga aho je mpagaze uko ibintu ndabibona, uwundi ashobora kubibona ukundi arabiye kuri bijya bimenyetso natanze bitandatu, ariko uko ndabibona ndaheza ndabibahe. Nobanza nkibutsa ko mu Burundi muri bwa bwoko bw'intwaro nari navuze uravye ubutegetsi buva n'ababufise nari namaze gutanga, nuko mu mwanya wa mbere twari dufise bwa butegetsi bw'umuntu umwe, ya monarchie, ubutegetsi twahaye umwami w'u Burundi tukamwita Sebarundi, abasigaye bagasigara bameze nk'abana biwe. Koko umuntu avuze ngo ubutegetsi bw'umuntu umwe womengo yatwara wenyene, sivyo, kuko umwami baravuga ko agirwa n'abagabo, ibwami yari afise abamuhanura, yari afise abo bakorana, yari afise kandi abaganwa, yari afise n'abatware, ariko nyene ubutegetsi ku bw'abarundi yari umwami wabo, ubutegetsi bafata ko yahawe n'Imana. Mu nyuma hamaze kuza abakoroni, ubutegetsi bw'umwami nta kintu kinini bwari bukivuze
mu byo gutegeka, naho mu mutima w'abarundi umwami wabo yagumye ari umuntu adasanzwe. Mu nyuma niho tugiye kugera mu bihe byo kwikukira, vyitwa ko abakoroni bari bahari, bateye bazana ihiganwa mu vya politike, baremera imigambwe myinshi kwibaho, baremera ko abantu bahiganwa. Ntivyoroshe n'ico gihe, mugabo ihiganwa ryarabayeho cyane cyane mu kwezi kw'icenda mu 1961, aho iprona y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'imigambwe bari kumwe batsinze ayo matora ku rugero runini cyane, iyindi migambwe iratsindwa. Bose baremera aho intahe ishize, mugabo bivugwa ko abatsinzwe bagumanye agashavu, baranashavura kandi n'abakoroni batwara Uburundi ico gihe, kubona hatsinze umuntu avuga ko ashaka intahe yo kwikukira y'ubwo nyene. Ivyakurikiye turabizi twese muri kahise kacu, ryabaye igandagurwa ry'uwatsinze amatora ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugambwe wiwe utera uburabuzwa, mu nyuma Uburundi burikukira. Intwaro y'iki gihe twikukiye, sinzi uko noyita uyu munsi, ni intwaro uko imyaka yagiye iragenda, novuga ko umengo yari hagati. Ku ruhande rumwe hariho ibimenyetso usanga mu ntwaro za demokarasi, ibimenyetso bitari bike. Ku rundi ruhande ntavyo nzi urugero umunyagihugu w'Uburundi yari afise bw'umwidegemvyo, ntavyo nzi, simfise ibimenyetso bikwiye vyotuma ashobora kugira ico mvuze neza ku butegetsi bwakurikiye twikukiye mu myaka 4 ya mbere. Ikizwi ico n'ubutegetsi bwakurikiye kuva mu 1966 bwo bwabaye ubutegetsi bw'abasirikare. Ico gihe vyaraboneka neza ko ubutegetsi buri mu minwe y'umugwi mutoyi. Hari bamwe ubutegetsi bw'ico gihe babwitirira ubwoko, ariko je sinemera ko hariho ubwoko na bumwe burigera butwara, sinibaza ko binashoboka ko ubwoko butwara. Hariho umugwi wari ufise ubutegetsi, uwo mugwi cyane cyane wari umugwi w'abasirikare. Abasirikare nibo bonyene bemeza uwutwara igihugu. Abasirikare nibo bonyene bashobora gukura uwufise ubutegetsi, avuga bati ibyo ukora sivyo, turazanye uwundi. Aho nta munyagihugu wundi baja kubaza, nta basangiye ubwoko barinda guhamagara ngo ubwoko kanaka ku mitumba nimuze tuvugane tugomba dukuru umutegetsi. Byari ibintu bibera mu kagwi gatoyi k'abasirikare. Ni bimwe namye mvuga nti hariho ubutegetsi bw'umuntu umwe, ariko kandi hariho nubwo je mfata nka oligarchie, nubwo butegetsi babufiswe n'umugwi mutoyi w'abanyagihugu. Ibwo butegetsi rero bwaramaze imyaka ishika kuri 20, ntihenze ngira ni imyaka nka 27 gushika mu 1993. Mu 1993 harabaye impinduka ikomeye. Iyo mpinduka yahereye mu 1990, niho mu butegetsi batangwe kugenda barikura ibintu bimwe bimwe bijanye n'umwidegemvyo w'abanyagihugu. Baratangura kwemera ko amashirahamwe yigenga ashobora kubaho, n'amashirahamwe hagati y'akazi na muntu aratangura kuvuka mu 1991. Haraba itegeko riragenga, baratangura mu nyuma birazana ko habaho ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi mu 1992. Iryo bwirizwa shingiro riratuma habaho amasendika yigenga, mu mwanya muto hatera havuka ibimenyeshamakuru vyigenga. Ni ukuvuga ko abarundi bari batanguye kugira umwidegemvyo, bariko barava muri cya gihe ivyumviro vyose, ugushaka kose, ubutegetsi bwose, ibintu byose byari mu minwe y'abasirikare n'akagwi gatoyi, bagaheza bagategeka mu mugango umwe rudende, ibiheza bigakogwa. Ahubwo ibintu bitera bija ku rundi rugero, abanyagihugu bandi basanzwe batangura kugira ijambo mu gihugu. Ivyo rero nivyo bidushikanaho mu 1993 habaho amatora ya mbere, umunyagihugu wese akitorera uwashatse amutwara. Haraheza haratorwa Perezida Melchior Ndadaye, haratorwa inama nshingamateka. Ibintu umuntu abiravye ako kanya wamengo turagiye kwinjira muri demokarasi twasa n'abatangaje muri Afrika, kuko n'ibihugu bike vyari vyashoboye kuja ku rugero nk'uko twagiyeko, aho ubutegetsi bushobora guhinduka kubera amatora. Ariko rero vyamaze akanya gato, kuko ubwo butegetsi bwari bwatowe bwaciye butembagazwa, umukuru w'igihugu aragandagurwa, ibintu biraba nabi gushika naho hatinda kaza n'intambara, tumara imyaka
mu ntambara. Mu 2005 harasubiye harabaho amatora nayo nyene co kimwe no mu 1993 yatumye habaho ihinduka ry'ubutegetsi mu Burundi. Imbere gato y'ayo matora mu gihugu hateye naho nyene hakomera ko abanyagihugu bashobora kuvuga, vyagiye biduga gahoro gahoro mu gushiraho amaradiyo yigenga arakomera, amashirahamwe yigenga yatubona muri kino gihe atera komera nayo, amasendika atera komera, ku buryo wabona ko abatwara igihugu bafise abantu bashobora kubavuguruza, bashobora guhakana ivyo bakoze bakababwira bati ivyo muri ko murakora sivyo. Hanyuma umukuru w'igihugu umugambwe wari ku butegetsi ico gihe urahiganwa uratsindwa na CNDD-FDD. Muri iyo myaka ya mbere ya CNDD-FDD twari mu gihugu novuga, iyo umuntu agiye karaba hariho ku isi nk'amashirahamwe mpuzamakungu agenda arapanga ibihugu ku isi ingene bikomeye muri demokarasi. Hariho ibihugu nyene bavuga bati ibi ni ibihugu vy'umwidegemvyo, les pays libres, arivyo biba birimo demokarasi. Hakaba n'ibihugu biri hagati bavyita les pays semi libres, biba biri hagati kuko niyo birashikira umwidegemvyo wuzuye, bikongera bikaba bigifise akantu ko gukinyiza umunyagihugu, no kuvuga umwidegemvyo ntubukwiye ku banyagihugu. Uburundi rero ugiye ukaraba muri aho hantu batondeka ibihugu, Uburundi barushira mu mugwi w'ibihugu bita semi libre. Hakaba rero n'ibihugu biba biri musi bitagiramo liberté, bitagiramo umwidegemvyo, bitagiramo demokarasi. Urumva ko ico gihe twafatwa nk'abari hagati, kuko wumvirije nk'amaradiyo mu Burundi harasohoka ivyiyumviro ari ibihugu bike cyane byo muri Afrika bishobora kuvugwamo. Amashirahamwe yigenga yaravuga, ukumva ko ashobora gusohora icyo yumvira cyose. Muri iyo myaka hagati y'ibihumbi 2005 n'ibihumbi 2015 twarashobora kuvuga ico twiyumvira mu gihugu, kandi naho iterabwoba ryaba ririho gahoro gahoro umuntu yaravuga akiyumvira ko aza gutaha amahoro ntiyicwa. Hariho kandi imigambwe ikavuga, hakaba imigambwe itandukanye mu nama nshingamateka, abantu bakavuga naho umugambwe CNDD-FDD waba ufise inguvu nyinshi kubarusha, mugabo ivyumviro bitandukanye byarashobora gusohoka. Hariho amasendika ashobora kuvuga, icagumye kigorana cyane bwabo burenganzira nko gukora imyiyerekano, ico warumva ko kigorana. Uko imyaka rero yagiye iragenda niko wabona ubutegetsi buhari butera bugerageza kugabanya uwo mwidegemvyo. Mbere guhera nk'umwaka w'ibihumbi 2012 hatera havugwa amategeko agiye kugabanya umwidegemvyo w'amashirahamwe yigenga, umwidegemvyo w'amaradiyo, itegeko rishasha ry'amaradiyo, n'umwidegemvyo ujanye n'ibyo kugira imyerekano n'amanama. Ivyo vyaraboneka ko ari ibintu ubutegetsi bwari ico gihe butipfuza ko bibandanya kuba bikomeye mu gihugu. Aho niho intango rero ijanye no guheza wa mwidegemvyo w'abarundi yari ihagaze. Hanyuma hageze ivy'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ibintu bitera biyangara. Uwundi mugwi wabona wasa n'utera ubangamiye uko imyaka yahera ni ikibazo kijanye n'imigambwe. Hari imigambwe yagoranye kwemererwa nk'umugambwe MSD, umugambwe FNL. Mu nyuma haduka ibindi navyo byo kurondera gusambura iyo migambwe no kuyaka umwidegemvyo wayo. Iyo hageze amatora yabaye mu 2010, niyo novuga yatunganijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yitwa ko ari amatora yari akiriho mu mwanya twari tucitwa ko tugifise umwidegemvyo. Amatora yarabaye, mugabo haciye hatangura ivyuko ibivuye mu matora bitizigirwa cyane cyane n'ababa batari kumwe n'ubutegetsi. Aho niho ibintu byabonetse ko bitanguye kugenda biba nabi, imyidogo yarabaye, mugabo vyagiye kuyangara, byo byayangaye gose inyuma. Uyu munsi mbega Uburundi bwoba buri muri demokarasi? Ni ikibazo gikomeye, kuko igihugu gitwarwa n'abantu nk'uko mwabivuze bagiye mu ishamba, baragwana, barasesa amaraso yabo, bavuga ko bagwanira demokarasi yari yanyazwe mu 1993. Uyu munsi twaba turi muri demokarasi. Reka dusubire duce kuri bya bipimo bitandatu turabe ko dushobora kuvuga ko Burundi buri muri demokarasi. Icya mbere twavuze ni icumwidegemvyo w'umunyagihugu. Umunyagihugu ashobora gusohora ivyumviro vyiwe, ntiyagire uwumukurikirana kubera ivyumviro vyiwe.
uwo munyagihugu akaba ashobora kandi kubisohora ari kumwe n'abandi mu kujya mu mashyirahamwe yigenga uko avyumva canke agakora imyiyerekano ari kumwe n'abandi. Mbega ivyo bintu biracoroshe mu Burundi? Uyu munsi mu Burundi umuntu ariko asohora ibintu bidashimisha ubutegetsi, abazi ko bishobora kumukwegera ingaruka zibi. Benshi ugiye nko ku mbuga ngurukanabumenyi barinda guhindura amazina. Hari abandi batwandikira ati murabizi neza yuko bataza kuvyumva ataco tuba. Birumvikana ko umunyagihugu adafise umwidegemvyo wose mu Burundi uyu munsi. Ico gukora amashirahamwe yidegemvya ashobora kuvuga kwa kundi ko imbere y'ibihumbi 2015 ntashoboka mu Burundi uyu munsi. Amashirahamwe mbere yigenga ari hanze y'igihugu. Mu Burundi ibimenyeshamakuru vyigenga vyinshi bishobora kuvuga uko vyari bimeze imbere ya 2015 biri hanze. Abo bose babikoramwo ivyo bimenyeshamakuru amashirahamwe bitwa abansi b'igihugu. Haracyari ibimenyeshamakuru bikeye, akaroro ni nk'ikinyamakuru Iwacu kigishobora gukora naco nyene kitoroherejwe kuko ubona amenyeshamakuru babo hari nk'abapfunzwe kubera ko gusa bagiye gutohoza inkuru. Ivyo ni ibimenyetso vya mbere vyerekana wa munyagihugu ko atidegemvya. Hariho bikeya gishobora ariko umunyagihugu Burundi uyu munsi nta mwidegemvya afise. Ugiye ku kijanye na etat de droit, mbega uyu munsi abarundi bose bari munsi y'amategeko. Umuntu yoshobora kubivuga. Uravye nk'ivyaha bikorwa mu Burundi, urabona ko ubutungane ingene bukoreshwa, hariho abo bushobora gukora ko nawe budashobora gukora ko. Hariho ibihangange bidakogwako. Hariho nk'abantu banyuruzwa. Ntibishobora kumvikana ingene umuntu mu Burundi anyuruzwa akabugwa irengero, hari inzego zizi zamufasha, ntihagire abantu bo muri izo nzego ikintu na kimwe babazwa. Akarero gatoyi gusa ntange muri kino kiganiro. Kwigenekezo rya 16 mu kwezi kwa mbere mu 2016 kumutakura kwibarabara rya mbere. Abasirikare bazwi bari barongowe na kapiteni Prudent Ntezimana bakorera ku kirindiro cy'igisirikare cyari kwibarabara rya gatatu kumutakura. Bagiye mu rugo rwabamwo umwigeme yitwa Berize Ntakarutimana saa 9 y'ijoro. Urupangu rwose bararuvyura. Uyu mukenyezi abasirikare binjira mu cumba ciwe kumusaka ari babiri, bamarayo umwanya munyo baramusohokana. Ababanyi bose barabaza bati Berize mu mutwaye hehe? Hanyuma Prudent Ntezimana arababwira ati murazi ko mwamuvuga ko turabicanyi, tugiye kumubaza aragaruka. Kuva ico gihe imyaka ibaye 4 atawurasura gukubita ijisho Berize Ntakarutimana. Tugasemerera abantu bakavuga, ahubwo ugasanga bibone bafise ubwoba ko bashobora no gupfa. Ngiki gihugu rero turi mu ni gihugu hari abantu bashobora gukora ibyo bashatse byose aho bashakiye, ntihagire n'umwe abakorako. Icyaha cyo kwa Berize ni giki? Nuko Berize yarimwe mu biyamira ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kumutakura, akaba yarimwe mu batera indirimbo z'abari mu myiyerekano. Ni gute umuntu ashobora kuvuga ko ico gihugu gifise ubutungane bwigenga hashobora guca imyaka 4 umuntu yafashwe abantu babona mu rugo atavye kunyegeza hamwe bavuga ngo turiko turabesha, ariko ntihagire n'amatohoza abaho yo kuja kubaza ivyashikiye Berize ivyo ari byo. Ngici igihugu kitagira ubutungane abanyagihugu bose ba munsi y'amategeko, ubutungane bukigenga bugashobora gukurikirana ibibazo nk'ico ca etat de droit nta kiriho. Ako nakarero gatoyi mu bundi burero amajana n'ibihumbi biri mu Burundi abantu bashobora kwicwa atana kimwe gikurikira. Nkuko kijanye n'ubutegetsi ngene butandukanije, urwego rw'ubutungane twavuze ingene buteza kwigenga muri demokarasi. Ubutungane bw'u Burundi ingene bufashwe, ingene umucamanza wo mu Burundi afashwe. Umuntu yashobora kugereranya urwo rwego n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru wa sentare ntayinyuzwa, hari uwo mugereranya n'umukuru w'igihugu mu Burundi. Hari uwogereranya umukuru w'amakuru amasentare n'abatwara inama nshingamateka na nkenguzamateka mu Burundi. Hari uwogereranya abacamanza mu ntara akaza kubagereranya na babura amatari n'abashingamateka muri izo ntara, haba mu bugene bafashwe, mu cubahiro bafise, mu bugene bahembwa, muri byinshi cyane. Hari umuntu yoshobora kugereranya abo bantu. Umucamanza n'umuntu ashobora gufatwa, bashobora kugira ico bashatse aho bashakiye, nawe akacategerezwa kwicisha bugufi imbere yabo, mbere akaba umunywanyi w'umugambwe mu kinyegero kugira ngo ashobore kuronka n'ikibanza n'iryo teka ryo kwitwa nk'umucamanza mukuru ahantu abari. Umucamanza ngwe n'uyo nta kintu kinini ashobora kumarira demokarasi, aguma ari umucamanza akoreshwa. Tugiye nko kubijanye
n'ingene amatora ategurwa. Amatora arabaho mu Burundi, ayaherutse yarabayeho, mugabo nk'ivyo twumvise ni ibintu usanga bitangaje, aho ubona abantu bariko barahiganwa bagapfungwa bakabugwa irengero bamwe, aho wumva abahagararira amatora buca amatora bagafatwa ku bwinshi, aho ubona ku munsi w'amatora bamwe bagasohorwa ntibaje guharura, amatora akaba atabimenyesha amakuru vyigenga bihari vy'ukuri, amatora akaba kandi aba atandoreretse zigenga zihari kumwe vyahora bigenda imbere, hakaba abantu bayakurikirana bashobora kwemeza ibiyavuyemo ko ari ivy'ukuri, ugasanga amashirahamwe yemerwa kubikurikira n'amashirahamwe aba yegereye umugambwe CNDD-FDD. Nk'ico ayo matora biragoye bivuga ngo ni amatora yo muri demokarasi, amatora araba mugabo ni kimwe twavuga ko n'intwaro z'urutugu zimeze gute zikora amatora, ariko atari amatora amwe bavuga ngo yigenga ari mu mwizero, aba ku mugaragaro abantu bizera ibivamwo, n'ihiganwa abahiganwa bakaba bangana bafise ububasha bungana. Ntabwo biboneka ivyo bintu muri kino gihe mu Burundi. Hari n'abandi batari bake bari mu migambwe, bari muri politike, usanga badashobora kwitoza, bamwe bari mu buhungiro, bararungitswe barahunze igihugu kuko mu gihugu cyabo bahageze bashobora kuca bicwa. Ugiye nko ku kijanye n'imigambwe myinshi mu gihugu, imigambwe iriho, ariko naho nyene naho iriho, imigambwe iboneka ko vy'ukuri tumvikana n'ubutegetsi, si imigambwe usanga yoroherezwa mu buzima bwayo. Nko muri ino ndwi kuva kwa gatandatu heze gushika ku munsi wa gatatu, wumvise nko mu ntara ya Bururi bafatira rimwe abakuru b'umugambwe CNL, umugambwe ugira kabiri mu gihugu, bagafata abakuru b'umugambwe makomine yose y'intara ya Bururi, umuntu asigara afise ikibazo. Ugasanga hirya no hino mu gihugu baguma bafatwa abo bantu, ugasanga abanywanyi babo nuko nabo bariko barafatwa kandi umugambwe ntaco ushobora kugira. Iyindi migambwe urero n'umugambwe ukomeye uri no mu nama nshingamateka, aho ntaco umuntu avuga ku yindi migambwe isigaye, imigambwe vy'ukuri biboneka ko idahuza na CNDD-FDD itari mike ibaho, abayirongoye bari mu mahanga barahunze. Waja nko kuri kimwe kindi twavuze tuti muri demokarasi hategereza kubaho ikiganiro hagati y'abanyagihugu bonyene muri ya mashirahamwe twavuze ateza kuba yigenga, amashirahamwe yigenga akomeye mu Burundi ari hanze yarahunze igihugu, ntarikuriye kuba mu Burundi. Waja ku maradiyo yigenga, ibimenyesha makuru vyigenga vyofasha ibiganiro mu gihugu, navyo nyene urabona ibitari bike vyarahunze igihugu, n'abasigaye bateza kwigengesera bazi ko umwanya wari wose ashobora kugirirwa nabi. Waja kandi ku gice ca nyuma c'ibiganiro hagati y'imigambwe na leta, urabona ko ari ibintu bigoye cyane. Bose bagira bati ntihabe ibiganiro kugira ngo hatore umuti w'ikibazo kiri mu Burundi, ubutegetsi bw'ukabona ko butipfuza ko imigambwe yosubira gukomera, n'ico kiganiro basa n'abatagikeneye. Rero umuntu afashe ku bimenyetso vyose bikuru bikuru biranga demokarasi, ubona mu Burundi turi kure cyane. Hamwe twahora bavuga ngo turi semi libre, twarahataye. Ubu ugiye kuraba bariko barapanga Uburundi buri mu bihugu vya nyuma bijanye n'umwidegemvyo, biri mu bihugu bafata ko ibihugu bitagiramwo umwidegemvyo kandi bitagiramwo demokarasi, iba ariko arabitondeka. Kandi nanje ibyo nciyeko nanje mbona ari uko bimeze mu Burundi, nta demokarasi iriho. Hari irindi jambo basigaye bakoresha cyane ubu muri Afrika, ico bita demokrature. Demokrature ni giki? Igihe Afrika igiye mu migambwe myinshi n'ibyo bya demokarasi, amatora, hari abategetsi bari ku butegetsi bo bagize bati ivyo ntibigoye, n'umukino turawukina, reka dushobore gushiraho imigambwe tugaba, dushireho amatora tuba tuzi ibiyavamwo, hanyuma tugume twerekana ko ivyo byose bikora nk'uko bimeze muri demokarasi, ariko atari demokarasi. Ugasanga ibimenyetso vy'inyuma vya demokarasi umenga biriho, ariko ugiye ingene demokarasi ikora mu buzima bwa misi yose ugasanga nta na gatoyi bari kure yayo. Niho rero hari abantu baciye bafatanya amajambo abiri, demokarasi na dictature, babifatanije baca bavyara iryo jambo demokrature, ku buryo ikintu c'ikiburirane ku ruhande rumwe umenga ni demokarasi, ku rundi ruhande ikaba ari dictature. Nivyo mbona turimo mu Burundi. Agace ka kabiri k'ikibazo cari gihejeje kubazwa kaje kerekeye Perezida Melchior Ndadaye yatewe iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi inyuma y'igandagurwa ryiwe.
yabaye umurundi agira kabiri atewe iryo teka ryo kwitwa incungu y'igihugu inyuma y'umuganwa Rudoviko Rwagasore nawe yiswe incungu yo kwikukira ku Burundi. Muti rero hari ibintu bitatu umuntu yoshobora kwerekana vyosigura ingene Melchior Ndadaye yoba ari incungu ya demokarasi. Ikibazo sinovuga naho nyine ngo ndafise inyishu itomoye ubwo nyene kuko simfise aho bahanditse itegeko ry'umunsi batora Perezida Melchior Ndadaye bakamuha iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi. Jewe ico noshobora kuvuga ko nico mbona ingene umuntu ashobora kwitwa incungu, ni ryari umuntu akwiye kwitwa incungu y'igihugu, hanyuma nibiki Melchior Ndadaye yakoze bijanye no kurwanira demokarasi vyoba bisigura ko yashobora kuca yitwa incungu, yagizwe incungu. Ica mbere incungu ndayumva nk'umuntu aba yakoze ikintu gihambaye gose cerekana ubutwari budasanzwe ku rwego rw'igihugu cose. Ico kintu kikaba ari ikintu kiza gihindura uko igihugu cahora kimeze, kikava mu ruhande rubi kija mu ruhande rwiza, kikaja mu vyo nokwita nk'umwijima kija mu muco. Ni gutyo hanyuma ico kintu cakozwe kikaba gifata igihugu nyene nkuko namaze kubivuga, kuko incungu umuntu yoshobora kuba incungu y'umuryango wiwe, umuntu yoshobora kuba incungu mw'ikomine gusa canke akaba incungu mu kandi gace gatoyi k'ibintu arimwo, ariko kuba incungu y'igihugu cose nuko ivyo bintu wakoze vyoba bihindura ubuzima bwose bw'igihugu. Mu kubikora ukaba werekanye ukurinda n'ubutwari budasanzwe, intumbero ari neza gusa. Rero kuri Rwagasore sindumva ababiharira uyu munsi, sinzi ko mu gihe ciwe hari impari zoba zarabaye, mugabo igikorwa Rwagasore yakoze cahindura amateka y'u Burundi, atuvana mu bukoroni akatwinjiza mu gihugu cigenga. Rwagasore yari yagwanye bidasanzwe kuko yagwana n'ubutegetsi bw'ico gihe butipfuza na gatoyi ko Burundi bwikukira, butipfuza kandi ko aronka intsinzi yiwe, akabikora hari incuro nyinshi yahatswe kugandagurwa bigasaba ukurinda kudasanzwe. Ico atumbereye kikaba ari neza y'abarundi bose. Rero ivyo bintu vyose umuntu abifatanije birasigura impamvu nk'umuganwa Rudoviko Rwagasore yiswe incungu y'igihugu mu kutonderera ukwikukira, naho mu kubikora hariho abandi benshi baba babifatanije. Ugiye mu buzima bwa Perezida Melchior Ndadaye nawe nyene ku kijanye n'uko ico yakoze ari ikintu gifata ubuzima bwose bw'igihugu, naho nyene nta wokideha. Uravye urugamba yakoze rwo kurwanira demokarasi, ico rwari ruzanye rwahindura amateka y'u Burundi y'imbere, intwaro za gisirikare yagwanya, akagira ati tuje mu yandi mateka aho umunyagihugu ari wagira ijambo mu gutora abamutwara kari wabitorera, kandi twinjire mu gihugu cubaha agateka kazina muntu. N'ibindi byinshi yavuze, nk'iyo umuntu yumvirije ijambo ryiwe munsi yimikwa, murazi ko ari ijambo ryibukwa nkuko irya Rwagasore nyene ryibukwa, amajambo usanga harimwo ibintu byinshi bikomeye yagiye aravuga kandi bidata igihe. Ugiye ko yoba nawe yakoze ibintu vy'ubutwari birimwo ukurinda kudasanzwe, naho nyene ntawo kideha. Urugamba rwiwe ntirwari rworoshe nawe, uravye imyaka bavuga yanabihereye ko yari akiri muto, gifite imyaka 20, ari mu bashinga imigambwe, bari mu buhungiro, ingene wagira ati twebwe intumbero dufise ntabwo ariyo gufata ibigwanisho ngo dusese amaraso, reka tuje mu ntumbero yuko igihugu tugikiza tubanje gufatana n'abandi bashaka impinduka mu gihugu, ibintu tubihindure neza ku neza y'abarundi bose. Ingene kandi iyo wumvirije kuva imbere yasize imbere iby'agateka kazina muntu guhera mu myaka ya za 80 yakoze ikinyamakuru kiguma gikurikirana iby'agateka kazina muntu mu gihugu. Uravye ukubahuka yari afise mu manama, akavuga ibintu vyashobora kumuhitana, umugambwe akawigisha mu kinyegero, mu nyuma agatangura kuvugira habona, gushika rero aho yubahuka akaja mu bashinga rigiteka, akaja
gushinga umugambwe wiwe mu myaka ya kiriya gihe. Nimba uyu munsi tubona ingene bigoye gukora politike iruhande y'abasirikare ba CNDD-FDD, umuntu batamwemerera kugira umwidegemvyo, umuntu arashobora gutahura ingene n'ico gihe ibintu bishobora kuba bitari vyoroshe gukora umugambwe. Hanyuma umuntu yumvirije ibivugwa vy'ivyo yaragerageje imbere y'uko tuja mu matora, agira ati habeho ubutegetsi busangiwe n'abari bafise ubutegetsi ico gihe n'abiwe, ati imbere y'uko binjira nyene mu butegetsi umugambwe umwe ushobora gutsinda wonyene, kuko yabona ko ibintu binyarutse nk'uko vyabaye ko vyashobora kuca bivyara intambara, hakaba bamwe batemera gutsindwa n'abandi batsinze nabo bashobora kongera kunyarutsa ibintu vyinshi ku buryo igihugu kica kija mu kaga. Jewe ivyo bintu vyose ndabiteranije, mpora numva bariko baravuga ijambo yavuze mu gihe ngo baba bari babandiye gukora leta y'imfatakibanza, ko yagize ati umunsi umwe twatumiye uwitwa Jean Marie Ngendahayo muri Focode, niwe yatubwiye ati yagize ngo quand l'on veut tirer il faut boire, ati nta kundi reka amatora tuyajemwo, ariko bose iyo ndabumvirije bavuga bati twagiye tubizi ko ibizokurikira bitazoroha, ati nawe nyene yari yiteze ko ashobora kwicwa. Rero ivyo bintu vyose ubikurikiranye ukabiraba, ku bwanje kwitwa incungu ya demokarasi arabikwiriye. Yaragwanye, yarerekanye ubutwari, arerekana ukurinda kudasanzwe, akora ikintu gihindura amateka y'igihugu kandi kiyavana muri kibi, kirondera kudushira muri demokarasi nyene muri ciza, naho ivyakurikiye vyo bitahavuye vyoroha. Rero iyo ndiko ndavuga ku bijyanye na Melchior Ndadaye, ndazi ko hariho imigwi myinshi y'abarundi tudahuza kuri ico kibazo, ndabivuga ndabizi, kuko hari nk'uruhande bamwe nko mu bwoko bw'abahutu bagira bati ni ukwigirisha, se ndiko ndavyemera ivyo ndiko ndavuga, hakaba ku ruhande rw'abatutsi bamwe bagira bati sivyo, Melchior Ndadaye ntabwo ari incungu baravye ivyaciye bikurikira amaze gupfa. Sindabifata jewe gutyo, kuko simbona ko umuntu ashobora guhogwa ivyabaye yapfuye. Umuntu yohogwa ivyabaye ari muzima, ivyo bagira bati we nyene yarategetse ikintu kinaka, ngibi ivyemezo, ngibi ivyo yakoze. Ariko ibintu biba umuntu yagandaguwe biragoye. Hari n'abagira bati kuba nyene haciye haba nk'intambara abantu bakicwa, nuko we nyene yari yabiteguye ari ibintu bibi. Ariko uko nabonye vyagiye bibasi iwacu gusa no mu bindi bihugu, ahantu henshi iyo hishwe umuntu w'umutegetsi atowe gutyo yizigiwe cyane, akaba kandi ari umuntu mu mitima y'abanyagihugu biwe afatwa nk'uwaraje kubabohoza, giturumbuka akaca yicwa, kenshi harabaho inganda, n'igihe aba ari umuntu w'akarorero mu kuharanira intwaro zidaciye mu nguvu. Ubu rero n'igihe nka Gandhi yishwe mu Buhindi, ivyakurikiye ntabwo vyabaye vyiza, naho mw'isi nzima umuntu wa mbere avuga ko yigishwa la non violence ari Mahatma Gandhi. Igihe Martin Luther King yishwe muri Amerika, nawe nyene mu mavire menshi yo muri Amerika habaye